Nitekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanyonyi tubana makuru y'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV muresha kuri mwe rudende bashikiriza makuru y'ibiganiro tosanga ku zindi mbonesha kure nabaye kaze rero makuru yo kuri uyu mugoroba amakuru uribuze gushikimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi kwa Prime Niyongabo hagaragaye ikete ryoba ririko ubugambanyi yoba yarakoreye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Namakuru avuye muri Etat Major agaragaza ukungene Prime Niyongabo yoba ari umugambanyi na cane yoba akorana n'abansi b'igihugu c'u Burundi mu kugambanira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibyo rero bikaba bibaye mw'iri joro ubwo basakaga zimwe mu nyandiko yoba agirana na bamwe mu bansi b'igihugu nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ariko arabigarukako. Turaza kongera turabire hamwe kandi amakuru ku buryo bw'idonido y'ivyo uyu Prime Niyongabo yoba ariko arakorera umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira mu biko biravugwa nuko gushika amaginga ya hoba muri Afrika hagiye kuboneka uzoba papa nyuma y'imyaka myinshi i Roma hayorwa n'abazungu bonyene. Turaza kandi kurabira hamwe mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya nino aho mu Rwanda umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yoba yahaye ubwene gihugu umurundikazi uzwi nka Iradukunda Gahanse Divine uzwi ku mazina nka Adije Ira aho rero ngo yasavye ubwene gihugu umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ndetse umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame agaca abumwemerera bikarangira ndetse anasavye inzego ngo biraba gukomeza gukurikirana ibyico kibazo. Turaza kubandaniriza n'ubundi amakuru ko yavugwa mu buhinga bwa none ngaha mu Burundi aho mu Burundi umugambi Burundi digitale uciye amafaranga angana ibihumbi 400 by'amaeuro arenga ngo kugira bigishe abarundi urudandazwa rwo kumbuga ngurukana bumenyi. Turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido turabire hamwe ukungene iyo ngingo yoba ihagaze kandi turaza kuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Mwene makuru kandi mw'iri joro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kuri uyu w'Imana nyene igenekerezo rya 16 ntwarana 2025 yifatikanyije n'abakristo bo mw'ishengero Vision de Jésus Christ iri mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa zone Cibitoke nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Ico rero ndagusavye no kubanza ugafyonda sabone ndetse na partage maze ukazajya ubu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro byose tugushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'amakuru agiye gushimikira ku ngingo itangurira ku makuru ariko ravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho bivuga ko ishingiro rya Katolike Kardinali Fridolin Ambango ngo yoba agiye kuba papa wa mbere w'umunyafrika nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye i Roma abidushikiriza. Fridolin Ambango asanzwe ari hafi cyane ya Papa Francisco umusenyeri mukuru wa Kinshasa akaba kandi nomwe mu bagize inama nkuru y'abakardinali ari nawe mugwi ufise uburenganzira bwo gushigikira papa mu burongozi bwa Ecclesia Catholique kwisi ari ndetse mu bakardinali 29 batumiwe i Roma kugira ngo bagire inama yihutirwa. Mwe kandi ubuzima bwa Papa Francisco buriko buratera amagara akomeye arimo buraterera amaganya akomeye buriko nyene buratera amagara akomeye. Uwo mukardinale w'umunyekongo ashobora ngo kwisanga ari mu kibanza gikomeye co kurindirira igihe co gutwara ivyifata kibanza c'umupapa mu gihe Papa Francisco yomara igihe kirekire ataboneka. Fridolin Ambango ari kumwe ndetse na Kardinali wa Guinea Robert Sala bashobora kugira uruhara runini muri kazoza ka Ecclesia Katolika. Ukwitanga kimwe ndetse no guharanira
ubutungane n'agateka kazina muntu mu kibano n'ububasha ngo afise mu bepiskopi muri Afrika bimugira umwe mu bantu bariko ngo barerekana ishusho nziza imbere mu burongozi bwo muri Vatikani. Ibi rero ngo binashobora gutuma uzosubirira Papa Francisco aho ariho ubu mu gihe amagara yiwe atameze neza. Mu yandi makuru kandi umugambi Burundi Digital uciye amayero 400 arenga ngo kugira ngo bigisha abarundi urudandazwa rwo kubuhinga bwa none. Ishiramwe ry'ugwaruka rwitunganiriza imigambi Burundi City GEBU rifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo urwaruka ryatanguje ku mugaragaro kuri uyu wa 13 ntwarane 2025 umugambi Burundi Digital ufashwe mu mugongo n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya ku mafaranga y'abanyaburaya arenga ibihumbi 400 by'amadolari by'amayero. Uyu mugambi rero ufise ihangiro ryo kwigisha abarundi mu kiringo c'imyaka 3 ingene bo vyaza umusaruro ubuhinga bwa none cyangwa se ubuhinga ngurukana bumenyi mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'ubushomeri. Uwo mugambi kandi ugiye gushirwa mu ngiro n'ihuriro ry'amashirahamwe yo mu Burundi hamwe ndetse nayo iburaya. Uzoshimika kandi ku kwigisha no guteza imbere ubutunzi biciye ku buhinga bwa none no ku mbuga hwaniro. Arenkurikiye ajejwe igisata c'ubudandaji bwo ku mbuga ngurukana bumenyi wo ku buhinga bwa none muri uwo mugambi yavuze ko Burundi izofasha abarundi kwiga gutunganya ibibanza vya internet no gutunganya imbuga za internet ngo kugurura ndetse na konte ku mbuga hwaniro ndetse no kuyikurikirana hamwe ndetse no kwishingira imigambi ndetse no kudandariza kuri ubwo buhinga. Bafise kandi ihangiro ryo gutanguza n'imiburiburi imigambi 10 ishingiye ku buhinga bwa none buri mwaka. Jean Aimable Havyarimana umuhinga mu buhinga bwa none akaba ndetse anaserukira muri uwo mugambi ishamwe HITech Solutions ryo mu Bubirigi yashikirije ibibazo bikomeye bihanze abarundi mikoreshwa ry'ubuhinga bwa none aho ndetse harimo ikibazo cikena ry'inyubako ndetse rizwi nka connection ya internet idakwiye hamwe ndetse n'ubushobozi buke ngo bwo kugura ibikoresho bifise ubushobozi bukwiye nka telefone ngendanwa zizwi nka smartphones imashini nyabwonko ordinateur ndetse na connection ya internet. Ariko kandi yavuze ko ubuhinga bwa none ari umushinga w'iterambere ry'igihugu ngo kubaka bukaba kandi ngo bukenewe cyane mu bikorwa bitandukanye nko mu rudandazwa muri bo ngo mu biro vya leta hamwe ndetse no mu kuduza ububangutsi bw'ibikorwa n'umusaruro. Kukiye kandi buri DG izoronsa abarundi akaryo ko kwiga gukoresha ubuhinga bwa none nka Facebook, YouTube, X cyangwa se Twitter n'izindi hamwe no kwitanguriza imigambi. Kuyishinga no kurema ubuzi biciye kuri ubwo buhinga. Kujanye n'ikena rya connection ya internet arenkurikiye yamenyesheje ko uwo mugambi uzokwifashisha connection ya Starlink kugira ngo bafashe abarundi bo mu gihugu cose bipfuza iterambere riciye ku buhinga bwa none. Ico mwomenya kandi nuko abanyamigambi bariko bariyandikisha
bongera berekana imigambi bashaka kuronkeramwo ubumenyi buciye ku buhinga bwa none, kandi iyo migambi izocagurwa hisunzwe akarusho izoba izanye mu gufasha Uburundi gushika ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi uteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu yandi makuru kandi tuyabandanije mu yariko ravugwa ngaha mu Burundi mw'iri joro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kuri uyu w'Imana nyene igenekerezo rya 16 ntwarane mu 2025 ariko arifadikanya n'abakristo bo mw'ishengero Vision de Jésus Christ riri mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa na zone Cibitoke. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishimikije amajambo aboneka mu gitabo c'ijambo ry'Imana ca Ezekiel ibice 34 umurongo wa 17 gushika ku wa 23. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasavye abakristo kugiriranira ubumwe ndetse ngo kuko ari ikintu gikomeye ku Barundi. Yamenyesheje kandi ko Uburundi bwashize Imana imbere, agashima kandi ko ubu amadini n'imigambwe bibanye neza, byerekana ko Abarundi ari umuryango umwe. Nayo umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga yigishije ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice ca 7 umurongo wa 6, aho yamenyesheje ko Imana igomba imitima itunganye yuzuye impuhwe, urukundo, ukugira neza, uguhahiranira, ndetse aca anamenyesha ko ikiva mu muntu arico gishobora kumuhumanya kuko ngo kiba kivuye mu mutima wiwe. No kuvuga abagenzwa n'ishari, amacakubiri n'ibindi bibi Yesu yabise abahumanye. Yaciye kandi ahamagarira abakristo kugendera mu kuri ndetse no gukunda ijambo ry'Imana kuko ari ryo tara ngo rimurikira ibirenge vyabo. Reka rero mwibanywanyi twari kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ayo muri aya masaha tuyasozerere ngaha, tumaze gusubira mu makuru araza kuba ageze ko mwijoro. Reka mashimire mwese turi kumwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga, muhandanye mupfyo ndasabunire ndetse nambakitaje kuri muzi muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabayaye rero yambo mwese mwari kumwe natwe mudukurikira, cyari iteka n'umunezero ntangere cyo kuba twari kumwe namwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twabashikirizaga kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muresha kure imwe Rudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza.